Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mukije nshuti mugenzi mukuze kino kiganiro ijambo ry'Imana uwo munsi. Kino kiganiro ugitegurwa n'ishiramwe Transworld Radio y'u Burundi, ukaba uri kumwe na Rodas Manirakiza ndiko ndahigushikiriza. Mu kigo cyacu cy'uno munsi tuganira ku ijambo kwihuta. Imana iratubwira ko dutegerezwa gukwiragiza ijambo ryayo mu mahanga, dutegerezwa kumva ko ari ivyihuta, kuko umunsi w'umwami wacu urashobora gushika umwanya uwari wo wose, ushobora no gushika uwo munsi nyene. Muri no minsi biraboneka ko abantu nka bose bavuga ibijanye n'umunsi w'umwami wacu. Mu rugendo mperuka kugira mu bubiko bw'ibitabu, narabonye igitabu gishasha cy'ibikorwa vya Nostradamus, umuhinga mu vy'ikirere wo mu kinjana ca 16. Umutwe w'ico gitabu uvuga ngo Nostradamus avuga ko umuhero w'isi uzoba imbere y'umwaka w'2020. Hari abantu bizera ibintu nk'ivyo. Mu rundi ruhande, abahinga mu vy'ibiharuro n'abaraba igwirirana ry'abantu ku isi baremeza ko abantu bari ku isi bagomba bagwira ku rugezo ruteye ubwoba, kandi ko tuzogera ahantu aho isi itazoshobora kumenya abayiriko ku buryo idashobora kubaharura. Abandi benshi haciye imyaka bavuga ko umunsi wo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo mw'isi uzoshitswa n'ikiza kizoza kigahonya abantu bose. Ndahimbagwa no kubona hari abavuga butumwa benshi kuri radio no kuri televiziyo bizera ko umunsi w'umwami wacu uzoshika. Ikibazo cyo kumenya ingene n'igihe isi izoviraho singorane y'ishengero rya Kristo. Inyuma ya vyose, twebwe abakristo twizera ko umwami Yesu Kristo ari umucunguzi wacu. Yaraduhariye ibyaha byacu, twaracunguwe, naho umwami yoza uwo munsi ejo mu mwaka wa 30 canke mu mwaka wa 300, ico si kibazo, azotujaniwe mw'ijuru. Amadini amwe yizera ivyanditswe mu vyahishuriwe Yohana, Daniyeli na Ezekiyeli bitegerezwa gushika uko vyanditse. Basigura umurongo wose bishimikije ibiriko biraba uwo munsi, kandi bikavuga ibizoba muri kazoza. Ayandi madini afata ko iyo mirongo y'ivyavugishijwe vyamaze kuba haraciye igihe kinini, canke ko ivyo bizoba ku munsi w'imanza. Babona ko imvugo n'ibiharuro bikoresha ibicapu, kandi ko bidategerezwa gukurikizwa uko biri. Sinibaza ko ivyo hari aho bitandukaniye cyane. Ku bijanye n'agakiza k'umuntu, kumenya ivyo yizera ku bijanye n'igenekerezo ry'umunsi w'umwami wacu, ikindi agishinga ni ingene abatizera ivyo bavyibaza. Namba abatizera bumva abakristo bavuga ko umuhero wegereje kubera ibimenyetso babona, iyi ndwano iriko iraba muri Isirayeli eka n'ibindi, boca bibaza ko bagifise igihe kinini cyo kwihana. Bibiliya yigisha ko urubanza rwa nyuma ruzoza mu gihe tutari twiteze, kandi ntiruzoza mu gihe abantu bose bavuga bati kumbure ni mu ndwiza. Ni muri ico gihe nyene atawuvyiteze bizoca biba. Umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro. Ivyo tubisoma mw'ikete Pawulo yandikiye Abatesalonike igice ca 5 umurongo wa 2, aho atanumwe azoba witeze. Ico gice cyo mw'ikete rya mbere ryandikiwe Abatesalonike igice ca 5 umurongo wa 2 havuga ngo, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro. Mu gusoma ivyanditswe vyeranda, turazi ko umunsi w'umwami wacu ushobora gushika uwo munsi ubunyene kuri uno munota nyene, kandi rero aho ubutumwa bwihuta buraba wewe utarizera. Ukwiye kumenya ko ari igihe cawe cyo kwihana.
ikete rya kabiri ryandikiwe abikorinto igice cya 6 umurongo wa 2 nk'uko Bibiliya ivyigisha neza. Ukwiye kumenya ko ari igihe cyawe cyo kwihana nk'uko tubisoma mu ikete rya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto igice cya 6 umurongo wa 2 nk'uko Bibiliya ivyigisha neza. Kumbure wowe utizera nta myaka 5, 10 cyangwa 20 usigaje. Uwo munsi urashobora kuba umwana w'Imana kandi ukaronka ubugingo budashira. Aho mu ikete rya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto igice cya 6 umurongo wa 2 havuga ngo kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. Ubu ni igihe cyo kwemererwamwo, ubu ni umunsi wo gukirizwa ko. Ariko iyi ngingo ntukwiye kwifata kubera ubwoba canke agahato. Gitegerezwa kuba igikorwa kivuye mu kwizera Imana mu mutima. Imana ni ikiza. Imana niyo ikurungikira mpwemu wayo yera mu mutima wawe kugira aze aguhingure akugira icyaremwe gishasha. Mu ikete Pawulo yandikiye abikorinto rya kabiri igice cya 5 umurongo wa 17 ico cyaremwe gishasha kiremwa kubera cogejwe ivyaha kandi kigaharirwa ivyaha vyose n'amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Aho mu ikete rya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto igice cya 5 umurongo wa 17 havuga ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gishasha. Ivya kera biba bihise, vyose biba bicitse bishasha. Bamwe barabaza bati mbega hacigiye kingana gute Kristo avuze ko azogaruka? Vy'ukuri nta gihe kinini kihaciye. Raba nawe, umwanya ni ikintu cyo kw'isi kubera uburimbi abantu twishingiye. Ariko ku Mana nta mwanya ubaho. Imana yame twihanganiye kugira tubandanye gutwara ubutumwa bwiza mu mahanga. Yaraduhaye ibyo gutwara ubwo butumwa mu mahanga, ibimenyesha makuru, radio, televiziyo n'ibigendajuru. Imana yaduhaye ubushobozi n'uburyo bwo gushira abantu bari mu isi ijambo ryayo. Yaradusabye kwamamaza mu buryo bwihuta ubutumwa bw'urukundo ruhoraho kandi rukiza. Nico gituma dufise n'izi mbuga ngurukana bimenyi dukoresha kugira ngo vyose bigende neza. Turakunda guhura n'abakristo basa n'abanezerewe, ntibasa n'abafise akariro, ingoga canke umwanzuro wo kwamamaza ijambo ry'Imana mu mahanga. Ntibigera bavuga ubutumwa mu mahanga canke ngo babwire bagenzi babo ivy'imwemu. Nibaza ko iyo nyifato atari nziza. Imana igomba gushira ikanguro mu mutima w'umuntu wese ayizera. Ishaka kugenzura ivyiyumviro vyacu n'umwanya wacu mu cipfuzo cyo gutwara ubutumwa bwiza mu mahanga. Iyo niyo nzira yonyene amahanga azomenyamwo Kristo. Niyo nzira yonyene kuwutizera yo kumenya Yesu nk'umucunguzi wiwe. Aho ijambo ry'Imana hose riba ririko riravugwa, mpwemu yera w'Imana aba ari ku gikorwa ahindura kandi azana abantu ku Mana, hanyuma agahindura ubugingo bwabo. Iyo niyo ntumbero y'ishengero rya Kristo. Jewe na wewe Imana yaduhamagariye ico gikorwa. Umwe wese yamuhaye igikorwa ciwe. Ntiyaturemye ngo tube abana bayo gusa kugira itunezerererwe ko turabayo. Dutegerezwa kuba ihanga ryayo. Dutegerezwa kuyikunda. Dutegerezwa gukora ivyo igomba. Dutegerezwa kwitanga no gushira umutima ku gikorwa n'ishaka ryinshi kandi tukaramiriza. Ikirengeye vyose Imana yashizeho uburyo bwo kubikora. Ijambo ryayo yarirungikanye mpwemu yera wayo. Rimwe na rimwe uribaza ko watawe kandi ko atanumwe akumviriza. Ariko ivyo nibisanzwe. Imana ishaka ko ijambo ryayo rivugwa kandi rikama ivyamwa. Ni ivy'ukuri bamwe bazokwiziba amatwi, ariko abandi bazoryakira kandi bakire muri Yesu Kristo agakiza gahoraho. Nico gituma dutegerezwa gutwara ijambo ry'Imana mu mahanga yose.
Imana irakunda abantu kandi ishaka ko bose bakizwa. Ibyo tubisoma mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 4. Yaduhaye umucunguzi ari we mwana wayo Yesu Kristo. Mutumbere umwizere urakizwa. Tanga ubutumwa mu buryo bwihuta. Niryo jambo Pawulo yandikiye Timoteyo mu ikete rya mbere rya Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 4 duhereje ko rivuga ngo igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Ivyo rero urabifisemwo uruhara. Bikore wihuta kugira ngo urokore benshi. Imana iguhezagire. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uvyagiye ahera mu ijuru, turagushimiye kuri Imana idukunda kandi twitwararika. Turagushimiye ko ukunda abantu waremye kandi wipfuza ko bumva ijambo ryawe bakarishira ku mutima, bakaryizera, bakihana, bakakira agakiza kabonekera muri Kristo Yesu. Turagusabye rero twebwe wahamagaye ngo tube abakozi beza bajana ubutumwa bwiza mu mahanga mu buryo bwihuta. Umuririmbyi yavuze ngo mbumugende wawe mwami uwinyugurize maze uhejeje unsukemwo mwemu w'ubushobozi. Yarongeye avuga ati mbumugende ujana amazi ahahiye uburimbi. Turasabye rero ngo ubwo bushobozi ubuduhe kugira ngo tujane iyo nkuru nziza. Turasengeye ababwumva nabo ngo ugurure imitima yabo bakizwe. Urakoze kuduka kubikora tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi karukiye ngaha. Ukaba ufite ikibazo cyo wunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga aho dukorera nimero ya mbere ibarabara ryitiriwe Gerere inimero 27. Naho butaha. Yesu abahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.